Inshuti z'akadasohoka rero bakunzi ba TV Dunia Nikote na makuru tugezeho turavuga tuti nyamuneka reka natwe duhite tubapodetinga vuba kuko murabizi ko tuba dufite n'umuvandimwe tugiye kubasigiramo n'abakababwira byinshi bigiye bitandukanye n'amakwero by'umwihariko aturutse mu gihugu cy'u Burundi. Aka kanya ubu tuvugana akaba ari amakuru agaragaza ko uwitwa General Nevan perezida w'igihugu cy'u Burundi byongeye kumurangira nyamuneka nyuma yo gutega ambushi ku muhanda wavaga Gitega werekeza Bujumbura, akaba atezwe ambushi imodoka ye rwose yararimo ikaba igonzwe na kontineri. Amakuru angezeho mu kanya rero aremeza ko ibi bya birimo birakorwa na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bari mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko kugira ngo bamubuze cyangwa se bamuhagarike ku kijyanye n'amatora ateganyijwe muri iki gihugu mwaka w'ibihumbi 2025 mu myaka y'2027 plutôt kuko harabura deja imyaka 2. Ubwo rero uwitwa General Neva ubu tuvugana nyamuneka turamenya nimba birangiye, gusa ajyanwe mu bitaro igitaraganya, agiye kuvurwa, agiye kwitabwaho n'abaganga. Birashoboka kuba isaha ku isaha rwose dushobora kuza kuvuga ibindi uretse kandi kuba igihugu cy'u Burundi ibyacyo byamaze kwa Gatiranzamba kanyina wanzamba. Abayobozi bariho rwose bari gusubiranamo ku rwego ruri hejuru kugeza mu kanya gato gashize. Nakira amakuru yemeza ko uwitwa General Prime Niyongabo afunze abayobozi babiri barimo uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD, amushinza ubugambanyi bukomeye muri CNDD FDD. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu navuga ko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Andi makuru rero akomeje kugenda atugeraho ubu tuvugana, akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'u Burundi, nuko ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport humvikanye amasasu menshi cyane. Amasasu rero yumvikanye hano ku kibuga cy'indege akaba ari amasasu akomeye cyane ku buryo birimo biravugwa yuko rwose Red Tabara nayo ishobora kuza kuba isaha ku isaha yakinjira mu kibuga cy'indege iki cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Ndetse kandi mu kanya gato gashize hakaba ari indege yagombaga kwagwa iturutse mu gihugu cya Tanzania. Ikijyanye na CCTV camera system zikaba zimaze kuvaho, ndetse radari bikaba bivugwa ko zamaze kuba zihakwingwa muri rusange. Na makuru nayo tugezeho turavuga ati nayo turaza tuba updating, ariko ndabona umuvandimwe nawe yamaze kugera muri studio kanze mubashyirimo abafite byinshi biturutse mu gihugu cy'u Burundi, abafite byinshi biturutse mu bice bigiye bitandukanye, kamubashyirimo nawe updating. Gusa none ntago nagenda nababwiye inkuru nubwo nubundi ndaje nkagaruka nubundi nyuma yo kumakanya yavaho nanjye nkahita nkomeza. Ntago nagenda nababwiye iyi nkuru yuko tuvugana umugore wa General Neva ari muri koma nyuma yo guhabwa amarozi n'abamugaburiraga ibi byose babitumwe, by'umwihariko na bamwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi barimo barashaka yuko uyu mugabo atongera kuyobora igihugu cy'u Burundi nyuma yo kugwizaho umutungo w'igihugu. Reka nakira umuvandimwe ndabona yahageze, turakwakiriye. Dukomeze gukora analize mu biriko birabera muri East Congo, cyane cyane turakomeza twibanda ku mupaka wa Uvira Kavimvira hagati y'u Burundi na Congo, aho M23 AFC twigwaneho batangaje yuko bagiye kwigarurira Uvira vuba. Turavuga ku bijanye n'impinduka turiko turabona mu biganiro hagati y'abanyapolitike, abagize leta ya Congo, abagize AFC M23 twigwaneho, abagize leta y'u Rwanda. Turaza kubigarukaho. Icambere nagomba kuvuga, twagomba tuvuge gatoya kuri Bunyoni. Nibaza yuko bibaye kuri Bunyoni byashishikara kubera isomo abanyapolitike b'abarundi biyumvira yuko iyo bageze ku butegetsi baba bahindutse imana, baba bahindutse abantu bica bagakiza. Niyumvira yuko ibi byabaye kuri Bunyoni byobera isomo abanyapolitike cyane cyane CNDD FDD, duhereye kuri Perezida Ndayishimiye, duhereye kuri secrétaire w'umugambwe CNDD FDD n'ibindi bikomerezwa biri mu mugambwe CNDD FDD. Byo babereye isomo yuko ibintu bishobora guhinduka, aho ushira abandi ibyo ukorera abandi nawe ukabikorerwa.
rero niyumvira yuko nibyo ubuzima bw'umuntu afite abana, umuryango, umuntu yitwa ko yoba yaragwaniye kugira ngo CNDD-FDD ishike ku butegetsi, ubirebye muri iyo nzira wogira birababaje, ariko na cane cane iyo twibutse amabi nawe yakoze, abo yishe, turibuka muri 2015 no mu bindi bihe mbere amabi yakoze igihe yita Mutamade. Murumva yuko ibyabaye kuri Bunyoni canke ibyabaye kuri Petero Nkurunziza, ibyo byose bikwiye kubera la classe politique burundeze, yuko kuyobora neza bifite umugisha, kuyobora neza ukirinda gukorera ibyaha buyoboye, ukirinda gukora amabi, bifite ingaruka nziza. Turabona abaperezida bakiri mu Burundi nka Domiciano Ntibantunganya, nabo n'abantu babaye abaperezida nubwo byari mu bihe bigoye, ariko nta mabi agaragara bagirizwa bakoze. Urabona ko bariko barasazana iteka, ndetse burya mu buyobozi nubwo umuntu yokora amabi, ariko akaba ari amabi atarenze nk'ayo CNDD-FDD iriko irakora canke yakoze muri kahise. Niyumvira yuko ibyo byose bishobora gutuma umuntu ashobora gufasha n'ibindi bihugu mu bijanye no kumvikanisha, mu bijanye no guhagarikira amatora n'ibindi bikorwa byo gufasha mu kugarukana amahoro. Ariko iyo umuperezida yihaye gukora amabi, yihaye kwica, yihaye kuzibangatanya abo batavuga rumwe, kenshi ntabwo usanga yuko iteka ryiwe arinda asaza rigaragara neza. Murabona nk'aba Petero Buyoya, urabona yuko umenga ntakibagiwe kandi yayoboye igihugu imyaka myinshi, ariko kuko bigaragara yuko atashoboye gutunganya neza ibibazo byari hagati, amatata yari hagati y'abarundi. Murabona yuko atari umuntu twovuga ngo yasize izina canke icibutso mu gihugu c'u Burundi. Ariko urabona nk'abantu nubwo batari bashoboye gukemura ibibazo bijanye n'amacakubiri nka Perezida Bagaza, murabona ko yisaziye amahoro, kandi hari ibikorwa byinshi yibukirwa ko cane cane bijanye n'iterambere ry'igihugu c'u Burundi, ko igihugu c'u Burundi giheruka guhagarara neza mu vy'iterambere ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Ibyo rero ni ibintu ata muntu yobiharira, haba mu bantu bava mu moko yose, muri kura zose za politike, genda nubwo nawe atashoboye gukemura ikibazo kijanye n'iby'amoko. Kandi ikibazo kijanye n'iby'amoko kugeza no munsi nta butegetsi turabona Burundi burabona ushobora gukemura ico kibazo cyo kubona ko abarundi ari abarundi, ibyo by'amoko atabihari, ibyo by'amoko ataco bimaze, ataco bivuze, bikwiye gukugwa mu mabwirizwa shingiro, bigakugwa mu mategeko yose yashyizweho. Abarundi bakumva ko ari abarundi, ibyo birahagije. Tuvuga ururimi rumwe, dufite umuco umwe, ibyo bintu by'amoko rwose bigakugwa mu mitwe y'abarundi, kandi ibyo leta ibigizemwo umwete byashoboka, kuko nk'uko amacakubiri yigishijwe akigishwa ibyo by'inyitamoko z'abatutsi, abahutu, abatwa, nk'uko vyigishijwe imyaka myinshi n'abadukolonije bakabigiramwo uruhare. Ico gituma bisaba imbaraga zitari nke kugira ngo iyo mbuto mbi yabibwe, murabona ibyago yateje, ishobore kuva mu mitwe y'abarundi. Si abarundi gusa, imitwe y'abanyarwanda, abari mu burengerazuba bwa Kongo, hari n'ibindi bihugu yenda bifite ibyo bibazo by'amoko nubwo bitarashira mu mashi, haba muri za Kenya hose, aho twita Abakikuyu, Abakalenjine, Abakamba, Abaki, usanga bahangana kenshi, ndetse mu bihe by'amatora ugasanga nubwo ubwicanyi butaja ku rugero runini, canke muri za Tanzania duhora twumva burya bariya bari kwa Tundu Lissu n'abo bandi bo muri CCM, burya harimwo n'ibintu by'amoko nubwo
bitavugwa cyane bitavugiwe hejuru, ariko ibyo bintu by'amoko mu Afrika ikwiye kumva ko ari ibintu ataco bimaze, bikwiye kurandurwa mu bihugu byose, ahubwo politike zikita ku nyungu z'abantu bose, kuko burya ubundi politike uko tuzibona mu isi, politike burya ari inyungu z'abantu, ariko iyo bibaye inyungu z'abantu bake bizana ibibazo. Cyo gituma bisaba ko politike zigomba kuraba inyungu za bose atakuvangura. Ikintu ca kabiri nagomba kuvuga ko n'ibihugu vy'i Burayi vyihaye cane cane mu banyabwenge abo twakwita les experts b'abanyaburayi bihaye kunegura igihugu c'u Rwanda yuko ataterambere rihari, yuko ibiharuro bitangazwa ari ibinyoma. Ibyo rero niyumvira yuko ari ishari ryo kubona ko hari umuperezida muri Afrika ashobora guteza imbere igihugu ciwe, kikagira iteka n'itekane, kikagira iterambere rigaragara. Mu bisigaye mu Rwanda nico kimwe n'ibihugu byose byinshi byo muri Afrika ndetse no ku yindi migabane, burya ni Burayi, burya ni no muri Amerika, burya naho nyene ugize statistique, burya abantu batunze muri za Amerika usanga ari bakeya, abantu batunze usanga ari nk'ivyo bice nyene 20%, ariko ugaca usanga ibice nka 80% ari abakozi b'iyo miryango itunze. Ivyo vyatewe n'iki? Vyatewe n'ivyo twakwita type d'économie capitaliste. Ni type d'économie idashobora gufasha abaturage, abantu benshi gutera imbere, ahubwo ni type d'économie ishobora gufasha abantu bakeya bakura imitahe mu butegetsi bwo muri leta, hanyuma bakabona kuguma batera imbere. Ugaca usanga type d'économie na systeme bancaire ziba zihari arizo zashobora gutuma abantu bashikira imitahe, uca usanga ahanini abayishikira iyo mitahe n'abantu bakora muri leta baba bivye, baba bariye ibiturire. Ugaca usanga barabona imitahe, ugaca usanga nizo systeme bancaire ariko ndavuga nazo nyene ntabwo zakira aba startup, ntabwo zakira abantu bagitangura ubuzima bw'iterambere, kandi abo nabo bakeneye gutangura ubuzima bw'iterambere n'urubyiruko niko rwishi muri Afrika. Rero nico gituma ibice 80%, nimba bavuga ati ibice 80% cyangwa 70 cyangwa 70 bikenye mu Rwanda, si mu Rwanda honyene, ni mu bihugu byose bya Afrika ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Ivyo byose biba bitewe n'iki? Biba bitewe n'ivyo twakwita type d'économie appliquée. Ariko nibaza yuko rwaba u Rwanda cyangwa ibindi bihugu bakwiye kuraba type d'économie ishobora kuba suitable ku bihugu bya Afrika, cyane cyane nk'ico twakwita type d'économie mixte. Type d'économie mixte ituma nyene les capitalistes babandanya bakora, ariko niyo ucanganye na lo socialisme canke lo communisme, ukagira iyo mixage, bituma na babandi b'abatunzi n'abakene cyane bashobora gukorera hamwe, noneho bose bakazamuka ku rugero rumwe. Usibye yuko iyo type d'économie mixte ishobora kubangamira abo bari muri capitalisme, kuko usanga bari mu byo bita cartels, barigaruriye imitungo migari y'ibihugu. Ugaca usanga rero ntibakunda kwemera yuko abo bandi batoya nabo bakiri ku rugero, babandi 80% bashobora nabo kuba bo koroherezwa bagahabwa type d'économie ishobora gufasha abanyafrika kuzamuka benshi. Cyane cyane ico nohanura ni pratique ya type d'économie mixte, hanyuma iyo type d'économie mixte ikaba iri adapte kuri la réalité de l'Afrique, kuko kenshi ibintu dufite muri Afrika ni ibintu twakoporoye i Burayi, mu bihugu by'Abongereza, mu bihugu bya France bivuga igifaransa, nta muri francophonie canke muri Commonwealth.
ibyo byose ugasanga turakoporora ariko wacu usanga ntabwo biri adaptable kuri realite y'ibyo dufise muri ibi bihugu, na cyane cyane iyo tuvuga type de ya politique la démocratie, ugaca usanga nabyo nyine twarakoporoye i Burayi twarakoporoye, ariko tuba dukwiye un système politique adapté kuri realite de l'Afrique kandi ishobora gutuma haba stabilite, kuko urabona abantu benshi pourcentage nini ya muri Afrika bari muri ignorance, ndetse nabo ushobora kuvuga ngo barize nabo nyine kubera iyi systeme d'education dufite, nabo nyine usanga they are ignorant, benshi usanga bari muri ignorance kuko babize kugira baba bakozi, ntabwo bize kuba boshobora gukoresha ubwenge, kwiyumvira, gukora amarizace kugira ngo dukore in economy iri adapté à l'Afrique ishobora guteza imbere abanyafrika bose. Hanyuma icya gatatu nagomba kuvuga ku ibiganiro bisamaza, ibiganiro biba hagati ya Tshisekedi nabo bariko baraganira rwa Rwanda canke yaba AFC M23 twigwaneho, ni ibiganiro byo gusamaza. Rero niyumvira yuko mu bimaze kuba byose, mu byo Tshisekedi avuga ko twavuze yuko atari partenaire viable, niyumvira yuko abakongomani ndetse bari mu ruhande nk'abari bakoraniye Nairobi canke ndetse n'abasa n'abashigikiye Tshisekedi bakwiye kubona yuko hakwiriye ubundi muntu ashobora kuba yohagararira ibyo biganiro bishobora gutuma amahoro ashobora kugaruka muri Kongo, kuko amahoro agarutse muri Kongo, amahoro yobagarutse muri Afrika, amahoro yobagarutse muri East Africa, imbaraga zikoreshwa, amanama akoreshwa muri ivyo by'intambara ashobora gukoreshwa mu bikorwa bijanye n'iterambere. Ikintu ca kane nashobora kuvuga cyane cyane nico nagomba kuvuga kuri AFC M23. Erega ibiganiro vya Doha, ibiganiro vya Etats-Unis, bijya n'ibiganiro bishira imbere inyungu z'ibihugu, inyungu za Amerika, inyungu z'u Rwanda, inyungu z'abanyapolitiki yenda bamwe muri Kongo, ariko ibyo biganiro ntibyita ku nyungu z'abaturage. Nico gituma rero uwo mukoro wo kubabara abaturage, wo gutabara abaturage, wo guhagarika ubwicanyi cyane cyane bufataye ku ngengabitekerezo z'ivy'amoko, niyumvira ko uwo mukoro wegukira AFC M23 kuko ari bo bari victime y'ibyo bitekerezo. Hicwa abavyeyi babo, hicwa abana babo, haribwa inka zabo, hasagurwa ubutunzi bwabo. Ibyo rero n'umukoro wa AFC M23 na cyane cyane mu bice bikirimwo aba bantu b'inkehwa, haba hari iyindi migwi yifuza kubarimbura, cyane cyane turavuga b'abatutsi bo mu bwoko bw'abatutsi, b'abanyamurenge, abantu bo muri za Masisi, eka n'ubundi mugwi wose nk'abariya b'abahema bo muri Turi, za Beni, hariya hose, kandi ubundi bwoko bwose minoritaire bwaba bubangamiwe, bumerewe nabi. Niyumvira ko ico gikorwa n'umukuru wa AFC M23. Je niyumvira yuko ibijanye no guhagarika intambara, cyane cyane hari ibice AFC M23 yagomba gufata mu kuboko, kuko ariyo igaragaza ko ifite ubushobozi bwo kuha umutekano abaturage mu moko yose. Niyumvira rero yuko yarikwe kwanza gukemura ikibazo kiri muri Vira, za Minembwe, za Bibogobogo, hariya hose hakiri minorite zihigwa na FDLR, zihigwa n'imbonerakure, zihigwa na leta ya Bujumbura, zihigwa n'iyindi migwi yamunzwe, yanyengeterewe n'ivyo bitekerezo vy'ihonyabwoko. Hanyuma rero imaze guha umutekano ivyo bice, ndabona ariho
yashobora kuja mu biganiro n'umutima umwe, kuko turabona mu bindi bice za Gatanga, za Kasayi, yenda na za Kisangani, za Kinshasa n'ahandi, ndabona nta bantu bariko baricwa bahogwa ubwoko, nta atari ibi bice vyo muri East guhera hariya muri za Rituri, za Beni kumanuka kugera za Uvira, za Murenge, niho hari abaturage babangamiwe n'imigwi ya politike idafite ibitekerezo wovuga ngo uganira nabo, kuko burya muntu afite ibitekerezo by'ihonyabwoko biragoye ko uganira nawe. Ni hariya muntu afite ibitekerezo bya terorisme, bya terorisme de l'Islam, biba bifatiye mu bintu by'imyizerere, biba bigoye ukuntu ushobora kuganira nabo. Niyumvira yuko yaba Uganda, yaba u Rwanda canke abandi bantu batanze intererano zo kugira ngo muri Kongo hagaruka amahoro, bakwiye kubanza kwibanda kwikingirwa ry'abo baturage bamerewe nabi, bariko barahigwa, bicwa kandi batazi n'ico bazira. Nivyo nagomba kuvuga mu kiganiro c'uno munsi. Nkaba ndabashimiye mwebwe mushishikara kudukurikirana. Imana ibagirire neza.